Abo bariko barasudira babikorera mu Buterere aho bakunda guhura n'intambamye y'icikagurika y'umuyagankuba. Umwe muri bo niyo nkuru Siriake ati bateranya n'abakiriya babo. Umuyagankuba ivyabo n'ingorane gusa. Ubuye tumaze ikintu cindwi nka zitatu umuyagankuba utanga isaha imwe minota 30 baca batwara umusozi ugasanga umuyagankuba wabonetse minota 30 canke isaha imwe gusa. Rero umva akazi kacu ni ingorane uko bigwa duteranya n'abakiriya umuntu aje gukoresha ikintu gikamara imisi ukazusanga biro baduteranya abakiriya bariko baratwidogira ngo nitwebwe kumbe ni regide zirikira bigirana umuyagankuba batawo. Ndoye Ezekiel hari muri abo bakiriya amenyesha kwico kibazo gituma abo basudira bama babaha ikiringo kikabananira gukurikiza. Biratugora cyane kuko iyo tuje gukoresha ibintu ngaha ntitubironkera ku mwanya tuba tubikenereye ko nka jewe nsanzwe nsudiriza imiryango yo kwanda iyo nsanzwe ndandaza. Rero urumva ihera cyangwa bakampa komande nkazana ngaha kuri atelier bakankorera. Mugabo urumva nanje narose komande nterera ku mwanya sanga ko biranteranya naje n'abakiriya. Kubera ndaza nkakoresha nkasanga byase tugashwana n'abakiriya ku buryo nsubizana na vase babampaye. Ikintu nosaba mbona umenga botworeza bakaduga umuyagankuba ukwiye cyane ku murango. Abo bakora uwo mwuga nabo bakenera ivyo bakora basaba ishirahamwe Regidezo rijejwe ivy'umuyagankuba kugerageza kubaha ku murango naho ukagumaho kuko kenshi rikunda kuwutanga cane mwijoro bavuye ku murimo.